benshi ntibimeze urashaka kubona generation yiwawe iriko iragenda benshi bariko bava kw'ishuri bagira mariage university yihejeje mugenzi mwe mwicara mu ishuri kumva ngo yagize mariage kambara imvutana abantu misi yose samedi muri service ariko rero nubwo biruko abahungu iyo bariko baraturesha barabwirana tugeraranya se ni hamwe bica bivaye yuko usanga umukobwa ageze mu 30 combien atararongo atari umuntu amuha yamba kumva yuko muri wowe ufite principe ko vuga ati shaka kuja ku mugabo ndamusaba ibintu byose na wa wundi ngo shaka kuja kumesera umugabo ntiharagera kamanze njye ubuzima uzojya kuje guys uzojya ubuzima usanga kubima byiminda abo ndiko ndakubwira nti hariho n'abavyeyi usanga babifise nk'uruhara ukumva ngo iyi myaka irakujanye ngutwereka umuntu ntamufise Yagana we TV Ndabaramukije abakunzi ba televiziyo yacu Yagana we TV aho muherereye hose haba hanze y'igihugu canke mu gihugu cyacu Burundi ndabwira bwake canke mwiriwe uko mubibona rero ni MC Benita MC Wimana MC shaka magana kwishatse ya mugabo Benita nditaba MC nditaba yes ni entre nous gambe nambere twanze gusaba imbabazi ko batwari tumaze iminsi bamwe turwaye abandi tufatiriwe n'ibintu bigiye bitandukanye uyu munsi turagarutse kandi kwindi mpembo ndi kumwe na mugenzi wanje ngaha murabizi ndamumwanya kugira twidondore wowe ukiri mushasha utaragira subscribe bienvenue chez numva je no kubwira ya nima mbarere ndiko ndavuga ukuntu imbabazi nyinshi ariko ikiza nuko mfise message nshaka kubagezako ndaguha ikaze kugira ngo bidondore abariko badukurikirana ndabaramukije cyane abakunzi bacu bayagana we TV sinkunze kuvuga yuko muri abakunzi bacu gusa ahubwo muri n'umuryango kubera ko muradufasha turafashanya turahanahana ivyiyumviro tubona kenshi mugenda mukurikirana ivyacu tukabona neza yuko byo tuko turabashikiriza biriko birabagirira akamaro reka renda bakengurukire cyane rero ndabaramutse ni Nina Merve nkuko yakabivuga kuri mushasha ndagusaba kugira subscribe uze uradusigira ka like kugira ngo tubone yuko uri intéressé ga commentaire kugira ngo tubwisho twokora ama sujet twaravuze yuko dushaka ko ava muri mwebwe fuko rero yuko muza murabikurikiza arababwiye yuko twari tugize iminsi tudakora kwera yuko urabona arakunda kugwara ningorane umusenge muza murukira n'agafana ariko afatisha imiti none yutwamwa umuntu akenera byinshi yagwaye kandi murabizi neza yuko mu muryango urashaka kwinjira muri groupe ya WhatsApp inimero zacu zininga kugira ngo twandikira tukaca dugurushira kugira ngo akantu kose Benita akantu kose akabone tugashyira muri groupe turavugana byinshi bitandukanye rero turaguhaye ikaze yego nkuko bivuze turabaha ikaze mufata agatebe mwicare twiyige ko murazi iyo two turayaga ibintu byinshi byigisha so atabakobwa bahungu donc ni entre nous les filles mugabo bifasha benshi twibutsanye neza yuko twabasigiye ikibanza cyo kuganira marico commentaire kugira ngo mutubwire ama idée yanyu mutubwire uko mutubona mutubwire amasije tubaka kabenspira ibintu nk'ivyo nyene uyu munsi rero twatoye sije ivuga gute kanihereko tugize iminsi tubona canke jewe mbona canke wowe udukurikirana ubona bakobaza ni why nk'umukobwa bakakobaza ati why wowe umupostinga abantu bagize ama mariage save the date kiniki why wewe utatwereka none ni ku nkoni ni ku nguvu umunsi afise igeno yigiye usinzi kumenga iyo sije irabishijeko ama contact yawe tuhore canke tuvuge no oya ni muhora ahubwo chaka duhana umuco jewe mvuga nti umuntu kuba yovuga ati arageze kushinga ugwiwe yes imyaka kenshi barayikonta mugabo ntago baba bakwiye kujija umuntu ngo ngufise imyaka ngo 25 ngo 10 ningahe ngo urageze kurongorwa no umuntu wese afise principe yihaye kugira ngo agere kuco ashaka kugerako nze ndavuga canke ndindi rohetse oya ndaguha umwanya nta kibazo okay soyons réalistes bantu b'Imana ego ikintu kuravuga ngo abantu bamwe baratubaza okay abagenzi bacu bariko baragira ama mariage abaproche bacu bariko baragira ama mariage ariko wewe nta nuko uratwereka n'umusheri ntitubizi neza yuko uri no mu rukundo si wowe bimeze gute
bon nibaze yuko atari ikosa kubivuga kuko je bishobora kuba bitandimwe muri no mwanya kugira mariage ariko kubera numva abantu baguma babimbwira hagira agatima reka karakubita ndabigenda ariko urumva ko ubugiye kubera iki amajambo y'abantu oya ko ne kantu kamwe kaza kongerako sikuvuga ngo ubugiye ngo kubera ngo abo bantu ahoho wocugira mariage nandi rega ni processus ndende bon hari abantu nk'ubu jewe urabona nka wewe turabagenzi nama nabonye postinga nkacana nkabwira ati nukuri wakuze washaje bimeze ukuntu raba udutemo ukacusanga wowe birakujemwe amajambo baye menshi y'abagenzi bawe kacivuga ati bon reka nemerere wa wundi nubwo ariko aransesa nubwo ntamukunda nzomukundira ukacusanga bikubereye ibindi bintu ugeze mu rugo ntimuhuje ugeze mu rugo haje ibindi bintu vyinshi bituma mutabana neza nanumva ngaho bukurigira neza uretse abantu ngahanze babuza abagabo urimwo uretse abantu babuza abagabo ngaho urimwo urabona postinga bagenzi banje ntaragira ko bagira mariage ati rero nk'ubu jewe bon Sa Benita he murondera umugabo tumugoye ku nguvu ntawe nkeneye ntawe nabuze nzomuronka igene ry'Imana niryashika nzomuronka barakunze kuvuga ngo bakobwa b'aba journaliste ngo ntibakunze kugira ama mariage mwarabaye ingare ku buryo bizonatugora gose oya Jerika ikintu ndakubwire mpa gaciro cane canke novuga je sinansi ko abantu boza baravuga yego oya nibavuge kugira ngo umuntu avuga ati nanje nasarishije kabaye ariko ntibibe ari mvo yotuma ucugira mariage benshi niko bimeze urashaka kubona generation yiwawe iri kiragenda benshi bariko bava kwishuri bagira mariage university yihejeje umugenzi mwe micara mu ishuri kumva ngo yagize mariage kumva ngo yavutana abantu miss yose samedi muri service muri service niyo mama muri dimire y'imvutana nta nzobura nzobaherekeza muzogenda neza mu mahoro menshi mugabo jewe ntiharagera rero nta mpamvu yo gupressa ngo Benita vraiment none utinyiki mu rugo be ntaco ntinya kandi ntaco mvuga yuko ntoshobora nta kintu na kimwe kiri mu mugabo muri jewe ndumva yuko hari ico ntarageraho kugira ngo nshobore kuba nugera kuri iyo etape kugira ngo umwana atambuke hari ibintu byinshi abanza kugerako arafungura akavura agakambakamba amfi agagera gufata ikintu agahaguruka rero muri ico gihe ama etape tutaba tutarashikako hari igihe ubwo abandi bayabagiranye ko muri ko mungana muri no hari abantu bistressa ukumva niko ndakubwira hari umuntu ashaka kwistressa kuvuga ati merveille aragiye ugeragiye twani turangana ugeranda musumba aragiye why not me ntogenda guys nikazi kanyu rabigene se bisengere premièrement bisengere pe nta muntu numwe adafise igene giwe urashaka kuba uri kurihutisha kuja kurongorwa guca usanga nta n'ivyari mu migambi y'Imana hari abantu babayeho tutazi ko tutazorongorwa mugabo tukaba tubishusha ni haba haragera nta bantu bakiri bato bagize ama mariage bakiri bato canke baba bari mu ma generation yiwacu canke ari nyuma yacu urana ko dushaje babayeho neza mu ngo zabo Imana yarangize muto le problème iri he le problème il aho yuko umenga twebwe hari abakobwa twishizemo ibintu mu rugo vraiment menga ngufa cane canke niko bamusanze muri abanebwe guys okay donc hari abantu bashaka kuba batinya kubera arabanebwe hamwe ashaka kwanka kugira mariage ukamubaza ni yihe raison ifadika yama mu nkundo peut-être barabipfa nabo baba bari kumwe bakamubwira bagire mariage akanka oyo vraiment wapi nande sinomushiki none ikibazo kiri hehe ni giki wumva uta je nkaho hari ikintu numva mengana wavuga urashaka kuvuga ati bon ndashoboye kwa no ama responsabilité yose ndabona ko nashobora mugabo wiyumvira wa mwanya wa bon hariho umuntu avuga ati je ubuye ndava muhira ndagiye mu gapati ndagitene donc ari jera wenyene sinaja ku mugabo nzoba ndo muhira nzoba ndo kurondera umugabo abana ibiki akumva ico kintu menga ntaco yoshobora kubera iki kwezi zomva ariko hariyo n'undi avuga nti jewe nka jewe ndifuza yuko noja ku mugabo mfise imodoka soit ni exemple mfise akantu nicayemo kiwanje njera ibintu nk'ivyo ashobora kuba wiyumvira ati jewe ubwanje sinshobora kugenda kurongorwa ntafise akantu nicayemwo soit
alimentation cyangwa akantu kiwawe wenyine ushobora kuvuga ati ka entreprise akantu kashobora kumufasha umukobwa we ego barahari kandi benshi umukobwa baje ku mukobwa nanzinwe navuze ni bwabwo barero mwiremye no hari umuntu avuga ati jewe sinshaka kuja ku mugabo sheri nta sabe ni hari nta nshaka igikwembe nshaka iki ibintu byose saba umugabo no ivyo hari abantu bavyumviye nubusa na wawo avuga nti jewe kuja kumesa umugabo ariko imyaka ikujanye mafu egarize imyaka ni iki rero nico kigenda cyerekana yuko umukobwa erega abakobwa barasaza man urasaza bien sûr ndavyumva hariyo n'imyaka numva bavuga yuko ushobora kugerako kugira menopause ntuvyara apara ngo numva niko biri ariko numva niko ko yaniyongeye wanashima sinzi ko naba nibeshe ngira ngo yavuye kuri 45 kiraduga je sais pas bivana n'amageneration ko agenda arakura bigenda biza uvuze abantu babiri ntibasa uvuze iraduga imba ari 45 uvuze iraduza ugiye he ngeze kuri 47 ya hawe itera imanuka ya okay je nanumvise ngo itera iduga ngo menopause tumwigishe biology ni ndende cyane burya nikibazo ariko rero ndiko ndavuga ko abantu babiri ntibasa kumva yuko muri wowe ufite principe ko vuga ati shaka kuja ku mugabo ndamusaba ibintu byose na wa wundi ngo shaka kuja kumesera umugabo ntiharagera kamanze ngi ubuzima uzojya bukuje guys uzojya ubuzima ndababwira kubima byiminda byinda bizo bye bakubima bime kabisa hamusange urona avenir yiwawe rero sinzi yuko ndiko ndahuza na wewe njewe mvuga nti umuntu wese agira igeno giwe umuntu wese afite principe yiwe umuntu wese azoja kurongorwa hageze hari n'abavyeyi bavuga ati jewe ndi bifura muhira kazabomba ati twarakeneye umuzukuru turakeneye ko n'umwana avuye kuri wewe okay ntibazi yuko jewe uwo ndiwe ntiharagira ko nimvamo ko nonja ku mugabo yego umuntu wese akuje 18 ans turazi neza yuko umuntu abashoboye kuvyara canke abashoboye gukora utuntu toto twose nk'umwigeme ariko abakwiye no kugira mariage ya ubu vyarongerekanye ni 21 no ku mukobwa ego ariko no wakenza aravyara no waduzu waravyara twaye ko tuvuga mariage twese ko turavuga ibyo bintu nitwe tuko turavuga abantu ko tuvuga abantu bagira mariage ko turavuga abantu bavyara no nanje sinavuga bavyara ahubwo ndiko ndakubwira nti hariho n'abavyeyi usanga babifise nk'uruhara ukumva ngo iyi myaka irakujanye ngo twereke umuntu namufise ubutwa niki kumurondera abandi mu nganda bafise ndamutershaje okay ufise kibazo rero ngaho ahubwo mwihaye ibintu hari ibintu mwihaye je urambonera reka ndabatirika ndakwereke yuko abakobwa nukuri kw'Imana sinzi donc urabona ufise imyaka mikeyi ubushushe gose ndazi nko muri wowe uvuga ati kugira abavyeyi banje nabatera iteka fuko nzana nk'umuzungu okay donc ubutoni muzungu mute wateteye nk'umuzungu ndiko ndavuga nk'umuzungu camva yuko amahera menshi ndabishize muri materiel okay akagera igihe basi mu diaspora ni bon hazogera n'igihe bipfuza ndakwereke rero yuko gusaza navyo nyene bifise ingaruka mbi ku mwigeme uwo mutelecharge akiri karugire mariage nk'abandi urazi yuko umukobwa yiranda kubera amajambo y'abantu bibandanye washaje warengeranye mami wiki nta mukobwa kurya umugabo atarenga nuko gusa ari ibintu abakobwa bishiramo yuko maze kurenza imyaka 25 n'itandatu ngo ushaje abakobwa bafite garanti ntubigeranye n'abahungu ivyo ntavyo mpagararako na gatoya kubera yuko umuntu wese nabisubira umuntu wese afise igeno ryiwiwe ndashobora manager kubera ashobora kuba yangeneye ati zorongorwa akahansiza kandi uzoronka umwana numvukuruza imana nivyo muri Bible no kubera ikintu nitwe bacu bituba ibintu biriko biratuma muva ku ishuri mu wicende kumva ngo umwana yavuye mu ishuri ngo aragiye kurongorwa mugiye kurondera iki nimba ushaka kuvyara genda kubimabe mu vyari hamubandanye ishuri ivyo byose ndabihagararako cyane rero je ndiko mpagarara ku bantu bumva ngo wewe urukundo n'urusazi kwiri gupostinga beni banzine ndakubwira hari n'igihe utabushaka no selma ku